Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turi kw'igenekerezo rya munani Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Igenekerezo rya munani Ruheshi abarundi bo mu mpande zitandukanye bibuka ibintu bibiri bitandukanye. Hari ababibuka imboneza y'amahoro Petero Nkurunziza, hakaba n'abibuka ababo bishwe n'intwaro y'agahotoro ya Petero Nkurunziza. Abarundi batari bake babona ko Petero Nkurunziza yakoze amabi atagira izina ku ntwaro yiwe, aho abanyagihugu batandukanye banyurujwe, abandi bakagandagurwa, abandi bakanyagwa utwabo, ariko abandi bakabona ko Petero Nkurunziza yabaye imboneza y'amahoro kandi akaba yarakoreye ibintu bikomeye cyane igihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yashizeho igenekerezo rya munani Ruheshi ko tuzajya twibuka umuhisi Petero Nkurunziza kugira ngo tubashe gukunda igihugu. Ariko abarundi batari bake nabo bo mu zindi mpande cyane cyane abahunze igihugu bakabona ko iyi genekerezo aribyo nabo bagomba kujya bibukiraho ababo bishwe n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Hari amabi menshi atandukanye twabatohoreje arabana n'ibyo intwaro ya CNDD-FDD ndetse cyane cyane ku kiringo cy'umuhisi Petero Nkurunziza yakoreye abarundi. Nibyo tugira ngo tuze kubashikiriza muri ano makuru, aho hari amagenekerezo amwe n'amwe twashimye kubashikiriza kugira ngo murabe ibyo Nkurunziza yagiye akora mu gihe bamwe mu bahoze bagendana nawe babona ko yabaye umugabo akomeye cyane. Ngaha akaba yaranakoze ibintu byinshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko abandi akaba atariko babibona, aho ku ntwaro yiwe abarundi bahunze ari benshi, nubwo n'ubu ngubu batarahunguka bakibandanya guhunga no ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi atandukanye arabana n'amabi yagiye yarakorwa ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'ico abarundi bo mu mpande zitandukanye babivugaho. Nibyo tugira ngo tubashikirize muri ano makuru twabateguriye, wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, byonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kwibuka uko wa munani Ruheshi ugeze, kwibuka abacu bahitanywe n'intwaro ya gahotoro ya Petero Nkurunziza kuva muri 2005 gushika muri 2020. Uno munsi turabibuka irigira gatatu kuva twikukiye intwaro zagiye zirakurikirana zakoze amabi menshi. Hariho amatariki abarundi bakunze kwibukirako ibyago bimwe bimwe. Wa 29 Ndamukiza hari abibuka ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Kwa 12 Ruheshi hari abibuka ubwicanyi bwabaye muri Kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995. Kwa 15 Myandagaro hari abibuka ubwicanyi bwa Ntega Marangara. Kwa 21 Gitugudu abarundi baribuka ubwicanyi bwo mu mwaka w'1993. Uyu munsi naho ku itegeko ryashizweko umukono na Perezida Ndayishimiye twaronse itariki yo kwibuka abahitanywe n'imyaka 15 y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Tubibuka kwa munani Ruheshi buri mwaka. Petero Nkurunziza yarwaye ubuzima bw'abarundi butari bake, aho bamwe bagiye baburwa irengero ku ntwaro yiwe, abandi bakagandagurwa ku manywa izuba riva, abandi bakayanyaga bagahunga igihugu. Murazi amabi menshi yagiye aranga intwaro ya Petero Nkurunziza, aho uwagushakaga wese yakwicaga kandi ntagire ico abazwa, bigakorwa na bamwe bari bajejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bategetsi bari bakomeye cyane ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ariko ababirabira hafi bakabona ko naho Petero Nkurunziza intwaro yiwe yishe abarundi batari bake, no ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi batari bake n'ubundi babandanya kwicwa, abandi bakaburwa irengero, abandi bakayanyaga bagahunga. Birateye isoni kubona intwaro zagiye zikurikirana ngaha mu gihugu c'u Burundi zaragiye zikora amabi atandukanye, ariko aho turonkeye intwaro ya CNDD-FDD abarundi batari bake bakabona ko
bagiye kuronka kwidegembya ndetse no kubaho mu mutekano, ariko siko byagenze kuko intwaro ya CNDD-FDD yaje yica kurusha izayibanjirije. Turibuka abahitanywe n'ubwicanyi bwose bwakozwe n'intwaro ya Nkurunziza. Kuva muri Ruheshi umwaka wa 2021 igenekerezo rya 8 Ruheshi ni umunsi twibuka ubwicanyi bwinshi cyane bwaranze intwaro ya Perezida Nkurunziza. Ni akaryo ko kwibuka abanywanyi ba seneri biciwe i Muyinga muri 2006 batabwa mu Ruvubu. Abafeneri bahitanywe n'ikiza Safisha hagati ya 2010 na 2013. Ubwicanyi bwo mu Gatumba muri Nyakanga 2011. Ubwicanyi bwakorewe abayoboke ba Zebiya i Businde muri Ntwarante 2013. Igandagurwa ry'ababikira muri Paruwasi Kamenge ryabaye muri Nyakanga 2014. Indiri z'Abarundi bishwe hagati ya 2015 na 2020 bazira kuba bariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha 2015 gushika 2020. Kiriya gihe cyo guhera muri 2015 gushika mu mwaka wa 2020 Abarundi batari bake barapfuye, abandi baranyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakayanyaga bagahunga bazira ko banze ikiringo ca gatatu kitari gihuye n'amasezerano ya Arusha ndetse n'ibwirizwa shingiro. Aho ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bwishe abanyagihugu batari bakeya ku buryo na n'uyu munsi kuharura umubare w'abishwe ico gihe bigorana cane, kuko hari abagiye baburwa irengero, abandi bakicwa ku murango izuba riva, abandi bakabanyaga utwabo, ababashije kurokoka bakayanyaga bagahunga. Nk'uko muzi ko indiri z'Abarundi ibihumbi byinshi cane biri hanze y'igihugu byahunze muri icyo gihe guhera muri 2015 gushika na 2020, nubwo n'ubu ngubu Abarundi batari bake babandanya guhunga intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Igandagurwa rya Ernest Manirumva muri Ndamukiza 2009, irya Pacifique Ndarishikanye bita Brown muri 2007, irya Colonel Antimoni Rwamibango muri 2008, irya Majoro Jean Petite Nduwimana muri 2012, irya Sylvestre Niyonzima batazira bikora muri 2010 n'abandi benshi cyane tutondondagura ngo duheze. Amatariki biciwe ko yari menshi cyane, ubu tuzobikubukira hamwe kuri uyu wa 8 Ruheshi. Benshi mu bishwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza ntibazwi iyo batawe. Ubutungane ntibwigeze bukora ukuri ayo mabi atagira izina. Birahambaye kuguma tubibuka kugeza habonetse umurwi wo kurondera ukuri n'ubutungane kuri ayo mabi yakozwe n'intwaro y'agahotoro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza naho bamwe bamubonamo imboneza y'amahoro, ariko Abarundi batari bake babona ko yabaye umwansi w'Abarundi ku buryo bukomeye cane, aho Abarundi batari bake bagandaguwe, abandi bakaburwa irengero. Indiri z'Abarundi zarahunze igihugu kubera intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Akajagari kari mu gihugu muri no minsi biboneka ko katewe n'umuhisi Petero Nkurunziza kuva yatangura kurongora igihugu c'u Burundi gushika n'ubu ngubu, kuko urwanko yasize mu bagumyabanga ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'ubu ngubu baracarufise kandi bararukomeje. Biboneka ko bashobora no kuzamurusha ububi bwiwe, kuko biboneka ko ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye Abarundi bariko baricwa mu mihingo yose y'igihugu, abandi bariko barahunga, abandi bariko barapfungirwa ubusa. Bikaboneka ko urwango rwakozwe n'umuhisi Petero Nkurunziza n'ubu abadede bakirugenderaho. Uyu kandi ni umunsi wo kwibuka intwari zubahutse kurwanya amabi y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Igihe Perezida Ndayishimiye ashinga uyu munsi yawise umunsi mukuru wo gukunda no gukundisha igihugu. Ni nayo mpamvu uyu munsi twibuka kandi dutera intege intwari zose zubahutse kwiyamiriza amabi atagira izina yakozwe n'iyo ntwaro. Kubahuka kwiyamiriza amabi y'intwaro ya Nkurunziza kwari ukwihebera igihugu, kuko ababikoze barishwe, baranyurujwe, barangajwe, baranyazwe ibyabo, bakorewe amabi menshi cane. Murazi abakenyezi bafashwe ku ngufu bazira kwamagana ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, murazi imfuvyi ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi, murazi abapfakazi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, murazi incabwenge zahunze igihugu,
murazi abaharanira agateka k'azina muntu bahunze igihugu, murazi abamenyeshamakuru bahunze igihugu bagakwiye kuba bariko barakorera igihugu cababyaye, murazi abajenerali bahunze igihugu, murazi abanyepolitike bo mu mpande zose bahunze igihugu, cane cane n'abari bari mu mugambwe w'inkona wa CNDD-FDD ariko batemeye ibyo uwo mugambwe wari uriko urakorera abarundi, bakabandanya bakuramwo akabo karenge aho kugira ngo bagumye kwica abanyagihugu bagakiza agatwe kabo, bagahunga banga kwifatanya n'intwaro y'agahotoro ya Nkurunziza. Kuri ino mboneshakure turaza kubasangiza zimwe mu nkuru zibutsa bamwe mu bishwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Hoba hari umuntu wibuka yishwe n'intwaro ya Nkurunziza, urashobora kutwandikira izina ryiwe muri komanteri utanguze akajambo ndibuka. Abipfuza ko twibutsa ababo bishwe n'iyo ntwaro mushobora kutwandikira inbox bikunze murungike agafoto k'uwanyu yishwe n'iyo ntwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD kugira ngo tuze kubishikiriza abarundi batari bake bariko bibuka ko Nkurunziza yabaye imboneza y'amahoro, ariko babone ko hari n'amabi menshi yakoze atakakwiye kuba yibukwa nk'imboneza y'amahoro, kandi yarakoreye abarundi batari bake amabi akomeye cane. Turashimiye abiyumviriye gushiraho uyu munsi. Umuryango wa Perezida Nkurunziza n'abakunzi baribuka imboneza yabo, ni uburenganzira bwabo kandi turabwubaha. Natwe abo intwaro ya Nkurunziza yiciye turibuka abacu, na twebwe ni uburenganzira bwacu bakwiye kubaha. Uyu munsi ntitugire uwo gutukana, bamwe bose nibibuke bubahana, kuko twebwe turiko turibuka abacu bazize intwaro y'agahotoro y'umuhisi Petero Nkurunziza, nabo bagomba kwibuka uwabo, wenda nabo hari byinshi yabakoreye byiza. Hari abakunze kumbaza impamvu twibuka abahitanywe n'intwaro ya Nkurunziza kwa munani Ruheshi. Iyo tariki twibutsa inyuruzwa rya Jeannine Ntiranyibagira, umukenyerarugamba yanyurujwe kwa munani z'ukwezi kwa gatandatu 2020 i Bujumbura, bityo tumufata nk'uwa nyuma yahitanywe n'iyo ntwaro. Niwe dufatiraho, ntabwo dufatira ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza, kuko urupfu rwiwe ntaco rwari rumaze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twebwe twifuzaga ko ahubwo yakagumyeho kugira ngo azaryozwe amabi yakoreye indiri z'abarundi zitari nkeya. Abanywanyi bacu turabandanya kubashikiriza zimwe mu nkuru zijanye n'abaragiye bahitanwa n'intwaro y'agahotoro ya Nkurunziza. Turazagenda tubashikiriza amakuru yacu tugenda tubaha nyuma. Wecu usabwa nta kindi, niba wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, pyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.